kumenya ko ari ubuhumyi bw'amaso na cyane cyane ko hateye n'amaso y'imbwa. Ashobora kutubwira buno buhumyi n'ubwahe. Yesu abaha umugisha cyane. Murakoze rwose ko tubaza kino kibazo kandi n'abariko baratwumviriza nabo barakoze kubyumviriza. Ubuhumyi bwa mbere reka ndabushire mu karere k'umubiri. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana cyo tuma abakozi bigarisha kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Niprote turakingiwe kuri mikro nuko bisanzwe. Mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza cyane mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri uno munsi kandi uko mwabibonye ubuheruka twongeye gutegwa iteka n'Imana aho muri studio dufise abatumire. Tubise abakozi b'Imana babiri, umwe yaheruka hano mwaramubonye avuga ati ngo mbanze ndabazaniye ubundi nyine ngo ubonye Yesu amaze gukiza niwe igungana ibyo yagukoreye. Mukozi w'Imana ndw'Imana Alice tubaramutse kandi tubakire tubahe n'ikaze. Murakoze cyane, turabaramukije mu izina rya Kristo kandi turaramukije n'abariko baratwumviriza bose. Mwaheruka hano ariko hari umushobora kuba rya mbere abakurikiranye no munsi, murashobora kubibutsa neza amazina yanyu. Yesu abaha umugisha. Ku mazina abavyeyi banyise nitwa Nduwimana Alice. Navuze ko ndi umuvugabutumwa ariko hari kandi nibagiye ndi n'umuririmbyi. Hagera umuririmbyi cyangwa uri umuririmbyikazi? Ndi umuririmbyikazi. Okay. Turakwakiriye muri studio za Tarisisi Hope Ministry TV. Murakoze cyane. Murabona ko ari kumwe n'ubundi mama kuma mwenyura nabo baramutse. Yesu nashimwe abakozi b'Imana. Amen. Murakoze kutwakira, twishimye cyane gose. Hama natwe nukuri amazina yacu twitwa Nduwayezu Charlotte. Kandi twatunezerewe no gushika muri kino kibanza. Murakoze cyane. Nako turabakiriye. Amen. Okay. Mwabumvise kandi mwababonye umwe ni Nduwimana, aho ni Nduwa Yesu. Nduwa mwemuye rero tuzomakira hanyuma. Cyangwa ugasanga yacu ariko kandi akavuga ati "Jo sinegera n'imbere ya zino kamera." Mako wundi munsi. Nuko rero namwe murasabwa batumire bacu mu kutwandikira muri commentaire ukuntu mwakiriye bana bakozi b'Imana cyane n'ukuntu musanzwe mufashwa n'inyigisho zigiye zitandukanye bagenda badushikiriza uko bukeye uko bwije. Nduwimana Alice nk'uko yabivuze, ugiye kuri YouTube ukandika Alice Nduwi ucobora intahe ziwe n'ubutumwa bwiza yagiye ashikiriza, ariko akavuga ati "Ibyo ntibihagije no muri Tarisisi Hope Ministry TV basanzwe bayikurikirana, reka ngende gato ndabasigire message nahawe n'ijuru cyamugira ko mushikiriza bari kwadukurikirana ikimana yabatekereye uyu munsi." Murakoze cyane. Reka tumanze dusenga Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abana b'Imana bateraniye na Satani abana nabo. Mana turagushimiye, tuguhaye icubahiro nyakubahwa. Dutewe kanawe Mana kongera kuza ngaha Mwami Imana gitandara c'ubuhungiro yera Mesiya kugira ngo turemeshanye n'abakiri mu mubiri kuko mu mubiri hari intambara nyinshi. Urugendo twatangwe n'urugendo rudasanzwe Mana rusaba indemeshanyo yera Mesiya. None Yesu aha niho turi tumanje guca bugufi imbere y'inyundo zawe, tweze dutunganye kubw'amaraso ya Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Ibisigaye Mwami udushoboze
dutaramukije imbaraga z'abadayimoni muri kino kibanza zogwanya umurimo wawe mu izina rya Kristo. Ibisigaye turahanyene turisenge, dusenge mwami Imana yera Mesiya, n'umunyamakuru ari imbere yacu nyakubahwa, kandi turasenge na buri muntu wese azumva mwami Imana kino kiganiro, kugira mwami Imana ngo kizoce kimukomeza. Urakoze, dusenze muri bike byinshi tubiduhera ubuntu mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Yesu nabaho umugisha cyane. Amen. Ego tugarutse ngaha, kandi nanje shimye Imana kongera kwisanga ndi muri buno buzima bwo kuza ngaha hantu. Reka twishimikize ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 ku murongo wa 6. Haravuga ngo avuze ibyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu, risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati, mbega uyu siwe yahora yicaye asegerereza? Abandi bati niwe, abandi bati oya nuwo basa. Nawe arababwira ati ni jewe. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu muntu yari yavutse ari impumyi. Niko ijambo ry'umutwe rivuga ngo yari yavutse ari impumyi, mbese araba umwana cyangwa aragera no kugendagenda, haragera igihe aba umusore, ndetse n'imyaka y'ubusore irahera arasaza, aguma ari impumyi ngo yicara kwibarabara ariko arasegerereza. Ababyeyi biwe bari barahebye yamasegerereza, sinzi ko bamutwara muri bwa bukinga bw'ibimuga bwa Shezerorani, nabyo nzi Bibiliya ntaho ibivuga, ariko icyo tuzi cyoco umuntu atakanura arafise ukundi kuntu abagenda. Uyu muntu rero ngo aragenda araba impumyi, abantu baraheba n'ababyeyi biwe baramwibagira. Haragara igihe rero ahura n'umugabo yitwa Kristo. Ijambo narinzanye kubwira no kuremesha umuntu ariko arakurikirana uru rubuga, cyangwa se ariko arakurikirana iri jambo ry'Imana. Nkuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo aho wibagiriwe n'abana b'abantu, umwami Yesu araje kuhagukura. Amen. Nukuvuga ngo uyu muntu baramwibagira, baramureka. Umunsi umwe ahura n'umugabo yitwa Kristo. Amaze guhura n'umugabo yitwa Kristo ngo aca aramuraba, amutera ikigongwe, afata ngo utwondo aravurunga. Haleluya. Ngo adusiga ku maso yiwe, ngo aciriye amate hasi avurungisha utwondo, ngo aca asiga ku maso, ngo aca mubwira ngo genda wiyuhagire mu iriba ry'Isilowamu. Silowamu gisigura ngo mutumwa. Nukuvuga ngo iyi mpumyi naho yari impumyi, twumvise iri jambo ngo mutumwa, iyi mpumyi hariho misiyo yari ifise. Iyi mpumyi hariho misiyo Yesu yari yarayirondere, yari yarayihamagariye gukora, ariko bitari gukunda kikora igihumye. Nawe mwene data, hariho ibintu urimwo bidashobora kukwemerera kuhagarara neza mu gakiza, bidashobora kukwemerera yuko urugendo ruja mu ijuru rubandanya. Hari ubuhumyi abadayimoni bagusizemwo, hari ubuhumyi abana b'abantu cyangwa se bagusizemwo. Simbizi ubuhumyi ufise, namba n'ubuhumyi bw'ubukene, namba n'ubuhumyi bw'ingwa, ubuhumyi ufise guhera uno munsi jewe ntabwo nzi, ariko itangazo ndakuzaniye ngo mu guhuma kwawe nk'ubwo buhumyi nyene ubonesha amaso, waribagiwe n'abantu. Uzi ko abantu bashobora kukurabira mu bihe, bakakurabira mu bihe pe, bakakwanka pe, ibihe bikakuvuga, ibihe bikagenda bikakwita amazina, ibihe bikakuvuga kutari wewe wowe uri mu ibi bihe. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo umwami Yesu aje kukwibuka. Mwarahezaga wabumvise rino jambo mwese, mureme mu mutima. Kristo aracakora, ni wa wundi nyene yahumuye yino mpumyi, noneho ntarahinduka. Nuba aracitwa Kristo, azokwama ari Kristo ibihe n'ibihe, ntazigera ahinduka iteka ryose. Jambo ry'Imana rirambwira ngo niwe Arufa kandi niwe Omega, ngo nitanguriro n'iherezo, noneho n'uwa mbere kandi n'uwa nyuma. Ndaje kuremesha umuntu ahumye, ubuhumyi bwose arimo. Jambo ry'Imana riravuze, ijuru rirakuntumye ko ngo ndakubwira ngo aho wahumiye nyene, aho nyene ubona uri, irabe ahantu uri,
aho nyene uhumiye niho Yesu agira gusange kandi aguhumure. Ariko ikindi ndakubariye mwene data, niyamara kuguhumura twumvise ngo Silowamu gisigura ngo mutumwa, uzocuhaguruka umukorere. Mwarahezagiwe abumvise rino jambo, Imana bahumugisha. Amen. Imana bahumugisha. Namwe mukozi w'Imana turabashimiye ku jambo ryiza Imana yashize muri mwe kugira ngo rishikira ariko aradukurikirana. Ubona nyine naje ko inkuru yahantu rikanshikana handi hantu, ariko kandi turacari muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imbere yuko dusozera neza na neza, anagomba mukozi w'Imana mu nkundire ndababaze kano kabazo kamwe. Ariko aradukurikirana ashaka ko bibaza uno munsi ibitangaza biracakoreka canke nimwe kiriya gihe gushobonye ne vyakoreka. Yesu yavuruze utwondo asiga umuntu ku maso charakira mubye bagende yiyohagire. Turabona ibitangaza bikorwa n'abakozi b'Imana, donc bikorwa n'Imana ikoresheje abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Ariko nyuma yazo dukumva yandi majambo menshi ngo si Imana bakoresha, ngo ntiyari kuntuma amazi, ngo ntiyari kuntuma amavuta, ngo ntibugira bino. Eske aya mazi aya mavuta ibi bigiye bitandukanye abakozi b'Imana, Imana ibarongora gutuma abana bari kugira ngo babisenge bibagirira akamaro bano bantu baba bagwaye. Hari isano byaba bifitaniye n'utu twondo Yesu yapfurunze muri kiriya gihe. Imana bahumugisha cyane. Ego mubajije ikibazo cyiza, murabajije ati akabazo ka mbere wambajije ati mbega buriya ibitangaza byakoreka kera canke se n'ubu biracyakoreka? Cyane 100% ibitangaza by'Imana biracyakoreka mu isi, kuko Yesu wenyine hari ijambo yasize avuze rivuga ngo unyizera ngo ibikorwa nkora nawe azobikora, ngo mbere azokora nibibiruta kuko ejo ngiye kwa Data. Nukuvuga rero ngo ibikorwa biracyakoreka. Kandi hari ikintu mubajije ngo hari abakozi b'Imana ngo bazana amavuta, bamwe bakayatanga ko na commentaire ati mbega irya ni Imana koko bimeze gute? Ubundi bwo iyo turiko sindiko ndavuga ngo Satani nawe ntabikoreramo. Na Satani arabikoreramwo, ariko hari n'abakozi b'Imana ubundi mwemu twaramuhawe, kandi uburyo twahawe mwemu akora uko ashaka. Mwemu akora uko ashaka, kuko Kristo yavuze ngo ndabazaniye umufasha ngo umwitsa. Nukuvuga ngo uyu mwitsa rero ari muri jewe, nukuvuga ngo uko ashatse kunkoresha. Yesu yavurunze utwondo adusiga ku maso y'impumyi, kandi ijya mwemu yoheje Yesu kuvurunga turya twondo yari mwemu ari muri we. Nukuvuga ngo uyo mwemu rero abizeye rya jambo yasigavuze nabo barayikoresha. Nukuvuga ngo Yesu igihe kimwe yarakijije impumyi atarinze gukoresha utwondo, ayikora ku maso tukwizera kuragukijije. Noneho canka katura ijambo rimwe gusa ati zinga ibirago byawe wigira ukwizera kuragukijije, ariko ico gihe naho avurunga utwondo. Nukuvuga ngo n'abari muri Kristo bakorana na mwemu yera, uko mwemu yera abarongoye gukora noneho niko bakora. Namba yo bazanye arya mavuta akagira gutakashira mu mazi ati genda unywe canke wisige, mwemu yera kora uko agomba bakunzi. Ego simpakanye hariho n'ababikoresha kuko bose sabageni. Cyo naco kirako ndiko ndavuga ubutumwa ndacitwaza cyane, si bose bahamagawe gukorera Imana, hari n'abavyiyitirira. Yahamagaye Imana aravuga ngo mwizina rya ngo asenga avuga ngo nawo ngo yabonye Paulo ariko arakoreshwa ibitangaza, nawe acashaka kuvyiyitirira, acagenda kuvuga ngo nanje ndakora iki mwizina rya Kristo Paulo akoresha. Izina ry'umwe Paulo avuga ngo mwaryazina Paulo avuga. Rero harabavuga by'ukuri izina rya Kristo bagakoresha amavuta kandi bikemera. Bikemera batumwe n'Imana biremera koko. Reka tugaruke hano hirya kwa Yesu Charlotte. Uno munsi akarorero huye n'umuntu agwaye, waramubwiye uti hagarara hanyuma cengo mapfurungu twondo dushanga ndagusiga ku maso. Wiyumvira ko umuntu munsi yo kwakira gute? Yesu nashimwe cyane gose. Amina. Warakoze kumijambo. Duhwanye n'uwo muntu agwaye, byovana ukungene aho menye ko agwaye, hari ukuntu mwemu yera akugenderera. Wamukoza ikiganza
uriko uramusengera mpwemu yera agaca aguhishurira ngene bimeze ingwara arwaye yariyo agaca aguhishura n'icyo ukoresha mu musengera. Hari igihe mpwemu yera aca akubwira ati fata amazi uyasengere uyature amaraso ya Kristo uce uyamwoza mu maso cyangwa uce uyamwoza ahantu agwaye ayandi uyamuhe akanywa. Ariko kubera wabibwiwe na mpwemu yera ni wabikora ukonyera akabikora arakira. Ivyo byose bivana no kungene mpwemu yera aguhishuriye. Nta na rimwe mpwemu yera ahishuye ikintu kidakoreka. Kireka ari we wirongoye. Naze gutanga akarero kuri wewe cyabwani uhuye n'umuntu uno munsi hari abantu bapinga ndabivuge gutyo ugukora kw'Imana canke bapinga b'Imana yahamagaye kandi ikoresha babonye ico ukoze Imana ikigukoresheje bakavuga ngo bijye birateye amakenga Imana niyo okora kujya. Abo bantu ubumaze kuhura nabo canke Charlotte umaze kubumva? Ego abo bantu barahari. Barahari aho ubona abakozi b'Imana barahari ariko n'abakozi bihamagaye bariko bashakisha ubuzima barahari. Hari ni kubiri, hari abakoreshwa na mpwemu yera n'abakoreshwa no kurondera ubuzima, kurondera kubaho. Hanyuma arondera kubaho arabikora kandi abikoze ashobora kubikora uwo muntu kuko yizeye akaronka gahengo no musariko ejo bigasubira bikana. Ariko kuko ari mpwemu yera uyu yakoreshwa n'Imana by'ukuri, kuko ari mpwemu yera yamukoresheje umuntu arakira kandi agakira burundu. Rero ubundi abiyitirira Imana barahari ariko n'abakorera Imana by'ukuri barahari. Ego Shugira ko rero irakajambo bwiye bano bantu bihaye intumbero gupinga igikorwa Imana ikoresha bayahamagaye. Yesu nashimwe cyane gose. Yesu abwe ico bahira. Uyu muntu yoba apinga abakozi b'Imana nawe nimba atantumbero afise kenshi aba ari intumwa ya Satani. Iyo ubonye umuntu apinga abakozi b'Imana aba ari intumwa ya Satani, kuko abantu benshi bahagurutse kugwanya ubwami bw'Imana n'abandi bahagurutse kugira ngo barondere kwiyitira ubwami bw'Imana kugira barondere ubuzima, barondere kurya no kubaho. Wanashaka umuntu akoreshwa n'impwemu mbi, mu bisanzwe wakoreshwa n'impwemu mbi umuntu yitire ivy'Imana. Kenshi usanga n'abantu bamwirukira ko cyane akaronka n'abantu benshi cyane gose. Kubera ko ivyo akora arihuta akorana inguvu. Nivyo yironderera. Bice bigaragara uko nyene. Ego. Ariko umuntu akoreshwa n'Imana uzosanga ari umuntu akora icyo Imana imubwiye. Ni nkuko Imana ishobora kumutuma akagenda ahantu iyo mirimo akorenga aho hantu uwo munsi nyene akaba bamumenya ko ari umukozi w'Imana, abandi batamwemera ariko bakemezwa nuko ico akoze babonye umuntu yaragwaye akize, ariko uyu nawe yikoresheje aragenda agakora vya bindi yariko arakora wa muntu hakugira akire ahubwo ararembana gose kuko si Imana yamutuma. Rero abakozi b'Imana barahari by'ukuri n'ukuri, abakozi b'Imana barahari ariko nabihamagaye batahamagawe n'Imana barahari. Charlotte tukiri kuri wonyine ariko kandi twerekeza ku musozo wa kino kiganiro, abantu bakora barihamagaye canke bironderera ubuzima bicishije muri Kristo ariko bagakora ibinyuranye n'ivyo Yesu yatumye abakozi biwe, kirakacamo nabo genda batekereye. Mani guhezagira. Je nibaza ko abantu bihamagaye batariko bakorera Imana mukuri bo kwikubitagashe. Kubera nga hano mu isi Imana yatugiriye ubuntu turahaza turahaba. Kuba hano muri inosi hari abantu bariko bahaba mu busamazi n'abandi bariko bahaba mu kurondera ubugingo. Urari karondera ubugingo ni wakoreshwa n'Imana by'ukuri kuko arazi wamuhamagaye kandi arazi natakora neza ko atabugingo azoronka. Ariko aba nabo bariko bakorera mu bishobisho kugira ngo birondere ubuzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bene abo bantu impembo yabo yaramaze kuboneka, niyo nyene bazoga ivyo mu isi bahage bambare neza babe mu mazu meza magendera mu mamodoka meza, ariko kubera atari mpembo yerekara bakoresha ivyo bizorangirira ngaho kuri wa munsi nta mpembo bazoronka, impembo yabo ni gihonomo. Yego n'amajambo aremereye cyane, ndizera ko namwe muri kubadukurikirana aca amanyama yahetse.
aha baramaze kuronka impera z'aba bantu bironderera bitamira abejeje mu jambo ry'Imana mbere we wari kuradukurikirana abo bantu waruzi ko babaho ayiwanyu uramaze kubabona cyangwa uramaze kubumva twandikire utubwire abakozi Imana bari hano bagira ngo bumve ko igikorwa cyo gusengera kikihari ariko twerekeza kwa Alice gusoza kino kiganiro twumvise hari mu majambo twigishije hari jambo wagarutse kuri bango hariho izo udashobora gukora ugihumye ubuhumyi washatse kuvuga n'ubuhe garagaje kuvyagura neza uko ubuhumyi twese tuza kuza kumenya ko ari ubuhumyi bw'amaso na cyane cyane ko hateye n'amaso y'imbwa ashobora kutubwira buno buhumyi n'ubwahe. Yesu abaha umugisha cyane murakoze rwose ko tubaza kino kibazo kandi n'abariko baratwumviriza nabo barakoze kubyumviriza. Ubuhumyi bwa mbere reka ndabushire mu karere k'umubiri kuko iyo mvuze ubuhumyi hariho ubuhumyi bwo mu buryo bw'imwemu aribwo buhumyi busigura ibyaha hari aho udashobora kugera kubera icyaha runaka no kuvuga ngo no mu buryo bw'umubiri nabwo hari ubuhumyi butakwemerera gutera intambwe urashobora kuba mu buzima bukakwigarurira ubuzima butakwemerera gutera intambwe mu kintu runaka no kuvuga ngo iyo uri muri buno buhumyi bwo karere k'umubiri uba uri ahantu ho kutamenywa n'abantu kandi mu gihe nyene abantu batakuzi nyene uri impumyi mu bisanzwe hari ahantu udashobora gutera intambwe kubera ubuzima runaka urimwo hari ubuhumyi ushobora kubamwo butakwemerera kugera kuri kazoza kawe no kuvuga rero ngo uri mwabuno buhumyi ico ukora n'igiki hajya iyi mpumyi mu kugira ihumuke yagize igishika cyane cyo guhura na Yesu iriyumvira irapanga ati mbega basha nigiki cyo tuma mbonana n'urya mwana w'Imana erega ubuhumyi na ubukene nabwo n'ubuhumyi ubukene buri mu buhumyi hajya hari abaciye umugani ngo umukene na nyina aramwana ugwaye urahumye umuntu agwaye wa mbere nukuri aribagirwa by'ukuri agahuma turavye Yohana ibice 5 ku murongo wa mbere turaba umuntu yaragwariye ku kidengeri ngo imyaka 38 yarafise ubuhumyi bwo kutamenywa n'abantu kutibukwa n'umuryango ubwo nabwo n'ubuhumyi dukwiye gusengera abantu b'Imana bukabavako kutagira aho ubwo n'ubuhumyi guhuma ni kwishi kuba ukiri mu cyaha runaka ubwo n'ubuhumyi kuko ubuhumyi bwa mbere bwo buzanwa n'icaha no kuzobura ubugingo nko kumukozi w'Imana yabivuze nukuvuga ngo iyo twakwinjira mu buhumyi munyamakuru twovuga tukaruha ubuhumyi ni bwishi ku bana b'abantu ni ibintu byagutse bigera kure ego no kuba no munsi hari n'umuntu avuga ati n'igihumbi gaho naburaye n'ubuhumyi ukavuga ngo je simfise n'igihumbi kandi ufise 100 ku mufuko n'ubuhumyi n'ubuhumyi bita uburyarya no kutagira urukundo nanyagasa nabwo n'ubuhumyi lego umuntu gazanga genda gusafiza gahuzo kamwe uvize impuzu nyinshi uri kuradukurikirana akora n'umuntu avuga ati wamaka gahuzo kwamfasha nanjye natimaje nkasimbira gusenga Imana ngo wapiza kakamwe kandi uvize nyinshi nabwo n'ubuhumyi budasanzwe buri muri cyo bwa buhumyi twavuga bwo mu mpwemu bw'ivyaha ego muri rusange rero muvuga muti ufise ubuhumyi bw'ivyaha hari udashobora gukora yes ni byaje amabango hariho icyo udashobora gushikako ego ugihumye mugozi w'Imana mu nkundire ndabashimire natwe turabashimiye ko mwafasha akanya kanyu mukazana cyane cyane ko nzi ko abakozi b'Imana akanya atari kirenga ego ariko mukigora mukavuga ngo turagomba kuganira n'ubwoko bw'Imana buri ku isi yose mwakoze cyane namwe turabashimiye kandi murakoze turashimiye n'abariko baradukurikirana bose turabasabiye umugisha ariko mwo dukundira tugasenga Imana kugira ngo dusenge ubuhumyi buri mu bantu b'Imana na cyane cyane ko turiko turakora ku kanyuma dusomye ngaha muri Yohana ahanyene Yohana ibice ngaha ku gice c'9 nyene ku murongo wa 4 hari ahantu Yesu yavuze ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'abadutumye hakibona ngo buhava bwira aho ata muntu akibasha gukora rero numva nosengera umuntu wese akiri mu buhumyi muri kimwe mw'ubu buhumyi ijambo ry'Imana rivuze hakibona butarira
kuko ntawe uzi isaha bushobora kwira n'ubu turi ngaha turiko turavuga ijambo ry'Imana bwo kwira rero butarira numva by'ukuri no senga Imana nkasengera umuntu agifise ubuhumyi bw'ibyaha akabivamwo n'uwundi muntu nawe afise ubuhumyi bw'agasuzuguro abukugwemo mu izina rya Yesu. Amen. Imbere yuko musenga Imana twari tumushimire kandi tumusezero mukozi Imana magendanye ndowezo Charlotte turabashimiye murakoze ko tugendera. Amen. Mujyanye rugure n'undi munsi kaza numvise muri mwe Imana yashize ngo ijambo rikomeye. Amen. Undi munsi muroze mufata kanya namwe kiramvuye kugira mugaburire ubwoko bw'Imana. Murakoze rero tubaye kaza n'undi munsi. Murakoze. Nuko mukozi Imana Alice kuri icyo gikorwa sengera badukurikiranye. Murakoze cyane Mana yacu turagushimiye turaguhaye icyubahiro nyakubahwa uri Imana nziza. Uri Imana nta jambo ryawe rizira ubusa riba rifise mwami Imana ico ririko rirahiga mu mwana w'umuntu. Turasenze rino sengesho rigende rikore mu buryo bubiri Imana. Yera Mesiya ntangwe gusengera umuntu wese afise ubuhumyi mwami bw'icaha runaka camunaniye guheba. Mana yo mwijuru mu guhuma hariyo bariyeri. Iyo umuntu adakanura mwami Imana asanga yatsitaye kwibuye. Iyo umuntu adakanura mwami Imana ariko aragenda asanga yaguye mu manga. Iyo umuntu adakanuranye n'icubahiro asanga yibomye ku bibambazi. Bisigure mwami Imana uri mwijuru ngo inzira z'impumyi nyene icubahiro zica ahariho hose Mana kuko ntababoyo no kuvuga mwami Imana uri mwijuru ngo inzira itumbereye kuri we iba yugaye. None ndasenza Imana yo mwijuru kakanya n'iyi saha Mana ndasengeye umuntu ariko arumviriza buno butumwa na kino kiganiro nyene icubahiro gitandara kizima mu izina rya Yesu. Umuntu akigwaye ubuhumyi bw'ubusambanyi, umuntu akigwaye ubuhumyi bwo kutagira urukundo, umuntu akigwaye ubuhumyi bw'uburyarya, umuntu akigwaye ubuhumyi bwo kutubaha Imana, umuntu akigwaye ubuhumyi Imana bwo gupinga kwa kundi mwami Imana twumvise mu izina rya Yesu. Upinga nawe ntarakumenya iyo nayo ni impumyi Imana mu izina rya Yesu. Ndabasenge uhereye none ngo umucyo urasire ku maso yabo kugira ngo babone mu izina rya Yesu. Umusaraba w'ibyaha ucuba kugwaho. Ndasengeye n'umuntu nyakubahwa ari karanyumviriza. Hari abafise ubuhumyi Imana bwo kuryama mu bitaro, hari abafise ubuhumyi mwami Imana uri mwijuru bwo kuryama mwami Imana mu bushobabuze na kirengera. Izo nazo ni impumyi kuko ntibabona iyo baja niyo bava nyakubahwa imiryango yabo irugaye. Hari abafise ubuhumyi bw'ubukene, hari abafise ubuhumyi bwo kutagira aho baba Mana nyo n'icubahiro, hari abafise ubuhumyi bw'agasuzuguro gatandukanye. Uwiteka tukiriko turasenga kuboko kwawe mwami Imana kugenda gukora ibidasanzwe Mana bisange mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana iyo dusenga ntitwisatagura nyakubahwa kuko mwami ijambo ryawe rirambwira ngo mutaravuga ngo mba namaze kubona ibyo mwiyumvira. Urakoze ko wumvise kuno gusenga kandi kugiye kurema ibyizigiro mu bantu bawe mu izina rya Kristo. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana Alice. Natwe turabashimiye cyane murakoze. Ariko si ngomba kumuva muri zino studio mutafashije bano bantu babiri. Umwe muri abashobora kuba avuga ati ndakeneye mukozi w'Imana ko amfasha muri kino kibazo mfise akansengera. Ko nuravuga ati nanje ndakeneye kumuhezagira ko nanje yampezagiye. Abantu bafasha kanibero ka telefone bakatarahinduka ukabashikiriza. Yesu abaho umugisha. Icyambere no manza kuvuga nk'abo babashaka ko tubafasha. Turi ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyene mu gisagara cya Bujumbura. Dukorera imirimo muri quartier Buterere kwibarabara rya 16. Ndiko ndabivuga nk'abanyagisagara cya Bujumbura. Ni kuvuga ngo turagirira abantu deliverance kandi turafasha n'abantu mu bitandukanye. Imitwaro ufise tukayisengera canke bikenewe tukaguha n'impanuro kuko hariho umuntu aba mu buhumyi twavuze atazi ingene avyifatamwo. Adresse niyo kuri telefone naho ni 68 majana reka nzivuge mu gifaransa we Kirundi cyarakwanikiye
68 75 574 reka ngerageze 78 majana biracakora 78 kwe kirangora nukurikira ndasubira ku ishuri 68 majana 750 majana 574 nizo dukoresha kuri apeli sanzwe no kuri WhatsApp. Utwandikiye amasaha yose turakwakira, haba mwijoro hagati naho dutelefona saa 9 kuko Yesu yavuze ngo hakibona dukwiye gukora imirimo keshi tuba twibereye maso nyene. Barakaza cyane ariko uvuze kuri WhatsApp no kuri apeli sanzwe. Ariko wa muntu agomba kubahetsagira avuga ati nahetsagiye. Nari mikashi niyo nyene turayikoresha. Yesu abaho umugisha. Turayikoresha kuri limikashi, turayikoresha kuri bankobu, turayikoresha no kuri sesemu. Urumva aho wowe uri hose ugapyonda kwa kundi bibutse ka kantu frame ucubanyibukiriza na ka kantu kwa ntambara bibuke gufyonda kuri subscribe ego Witwa Genevieve gutumura amazana bakavuga ati ntiwibagire kugira ka kantu kameze gutya akaboro kameze uko ntibakibagire no kugira uku gusa ntibisaba umwanya munini naho wodoma ko kurya inkoko inoba amazi uba wahejeje. Murakoze cyane rero nani igaro twe bateguriye kirangiye inshuti mwakoze rero ko murakurikirana ibigarasha kuri Tarsis Hope Ministry TV ni 68 amajana 250 amajana 574 ndamufashe mu bantu badashobora kumva neza ururimi rw'ikirundi je naruvukiyemo ndarukuremo nzona rusaziramwo 68 tuzigwanje neza umukozi w'Imana n'Imana Arise ushobora kumurondera ukamutora umutwaro na bakagufasha gusenga Imana cyo kavuga uti inyigisho ziwe zaramfashije reka nanje ndamuhezagire byose birashoboka. Mwakoze kubana natwe rero tuzosubira mu gihano kizokurikira kuri mikoro mwari kumwe na Jonya ni protect urakingiwe ca mkombo mwite Mr. Pro byose birashoboka. Mwakoze gutanga umwanya wanyu tukaba twabanye namwe mukabana nacu. Amen. Tuzosubira mu gihano kizokurikira na ubutaha. Ciao ciao bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.